Mpinduriye izina, wampinduriye amateka yanje, warahinduye bya bihe. Oh, wampinduriye izina, wampinduriye amateka yanje, warahinduye bya bihe. Oya uradusondeza. Nuko nyene wambwiye gato Sandi ni mama wanje. Akuvyara cyane. So iyo mvuze Sandi ndambonamo ibintu byinshi kuko yankoreye ibintu ntari niteze, sinari nzi ko tuzofa tunamenyanye, mugabo Imana yarabikoze, ngira niyo mpamvu kenshi ndamwiyumviriye emotion zifata, mugabo iva ndamufata nk'umuvyeyi nawe nyene. Kino gihe abantu benshi twarabaye ntashima, umuntu agufashije rimwe akagufasha kandi ucume ngo nta gaciro afise, ugasanga washaka ugasanga mbere ubaza ko abakoreye kwa Riva bagaca bagenda ahandi, ubaza ko aho handi ariyo bakora neza gusumba kwa Riva. Sindavyibaza, mugabo abantu turi ntashima, ni kwa kundi kudashima. Mugabo nkaca mbabazwa n'ukuri iyo haje nk'umushitsi umuririmbyi wo mu bindi bihugu aje mu Burundi, ingene amakamera aza ari menshi, nta na merci aza kukubwira, mugabo wa mwana w'igihugu dore ko ateze igihugu cawe imbere, mugabo ugasanga dukunda ivy'abandi bo hanze. Muze dukunda ibintu by'iwacu ngaha mu Burundi, kuko barya bafise ababo babitaho. Izi support zacu ntibazikeneye, nta nubwo bazishaka, kuko ivyo birabahagije. Nimuze dukunda igihugu cacu, dushigikirane abanyempano. Je sinzi ingwara yaroza abajournaliste, sinzi waramezagiye ntiwanyibagiye, ibyo wambikiye wangwirije kabiri, reka mbyine nitere hejuru. Turabona kuziba BUJA TODAY TV amarere mwese mwiriwe mwaramutse bwake muguru mwiza igitondo ciza ijoro gize vana ho ndazi ko BUJA TODAY TV mudukurikirana muri kwisi yose. No musirende kumwe n'umutumire urashaka kwibaza ninde ko tumenye dukoresha abantu bakina amafilme, abastari, abantu batandukanye. Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu no kwita impano shasha. Muri BUJA TODAY TV tugiye kuza turakorana n'impano shasha, na cyane cyane ko bavuga ati nizo zibika zaramagi. Hari abo mbona uyu munsi bamaze kumenyekana, nabo uyu bwa mbere bagitangura batari bazwi, ariko shaka dutangure umwigeme wacu turi kumwe atwidondora. Mwitwa bande? Daniella Koze. Koze? Koze nuko nyene Koze canke ni izina mwahinyanye mako kantu ka Koze? Izina nahawe n'abavyeyi ni Daniella Irakoze, mugabo izina ry'ubuyize ni Daniella Koze. Koze rivuye muri Irakoze. Ni atari bivara nuko bavyimviriye. Daniella, nakuzanye ngaha tuganire nk'umuririmvyikazi wa gospel, yes? Yego nibyo. Umuririmvyikazi wa gospel canke indirimbo mpimbaza Imana. Abantu bakunda kuvuga ngo indirimbo ngo z'Imana, gusa naje gusanga katabaho bavuga indirimbo zo guhimbaza imace gutazira. Hajya gutazira no guhimbaza bitandukaniye? Biratandukanye cyane ariko biravukana. Gutazira batagira ikintu, ni
utazira ikintu dufate uriko uravuga Imana ivy'Imana yagukoreye uvuga ati Imana yarankoreye ibi vyiza yarandinze yarangwaniriye uriko uratazira Imana uvuga ati uri uwera himbazwa urakwiriye uriko uratazira Imana guhimbaza naho ni hahandi ubwa mbere kugira mpimbaze nuko mbanza guhimbara Imana mu gihe maze guhimbara Imana nkaca ntangura kuyihimbaza rero mvuga ubukuru bwayo utazira gutazira nakivuze ni kuvuga ico Imana iri kuvuga ivy'Imana yakoze ku buzima bwawe guhimbaza naho uvuga ico Imana iri bavuze naho louange adoration babashatse kuvuga ni guhimbaza nyene cyo gutazira cyane arabihuriye louange adoration nibaza ko ari igifaransa ariko louange adoration bisigura gutazira no guhimbaza abantu batari babizi samba ngiye muri louange ntibatahure kari guhimbaza no gutazira Daniella ikibazo ca mbere ndakubaza ufise indirimbo zingahe mfise indirimbo nyinshi yego ndavuga iyo dushobora kumviriza ubunyene apana zimwe wanditse canke ziri muri studio indirimbo nyene ubunyene umuntu ashaka guca aja kuri YouTube channel canke ku zindi social media akumviriza mfise indirimbo imwe ariko iri mu bice bibiri hariho audio hariho na video ariyo ndirimbo mperuka gushira ku mugaragaro nashitse kuri YouTube indirimbo shasha ni imwe mu bisanzwe yes nashaka nuve ko nyuma yo kubona iyi ndirimbo kuko wavyemeye nyibusa ko yiri kunezereza wamenye kunezereza nyuma ya je maze kubona indirimbo navuze ati erifuke dukorana numve nk'impano shashije twumve imigabo n'imigambi ufise gusura indirimbo imwe irasohotse imaze iminsi ibiri menga imaze iminsi ibiri wabonye abantu bayakiriye gute abantu bayakiriye neza cane uretse nyine ko atacera ngo de hari abantelefona bambwira ati felicitation hari n'abandi bantelefona bambwira ati iki kintu niki bari kugira ukuntu ariko la majorité n'abantu bankeje bazi ko atakibura kanenge mugabo benshi baranshigikiye barankeje kugira rero tuje muri mood neza dutangure twavansa neza n'ikiganiro bashaka kuvuga ati uwo muririmbyi ntituramwumva niho tukimubona dushaka banze ducishirize ko akantu gatoya ko mwirya ndirimbo byukuri abantu banze bumve ko turi kumwe n'umuririmbyi wampinduriye izina wampinduriye amateka yanje warahinduye bya bihe wampinduriye izina wampinduriye amateka yanje warahinduye bya bihe oya uradusondeza nuko nyene wambwiye gatoya nanje nubashe oya basi igice ca mbere basi nawe tukitohera cyose abo shaka kuyumviriza nibaje kuri YouTube ama bayikurikirane mana kukijewe aya yari amajambo amora mu kanwa ukwiye bukwiganyira byari byaragose umutima wanje ariko ukuntu nyene Daniella baririmba utuntu duto kugira ubishaka kumviriza indirimbo ayisange kuri YouTube Daniella koze kugira ucugira na subscribe ubandanye ubona izindi ndirimbo hari izindi ndirimbo nshasha wowe ufise nyuma y'iyi kuko ndamenye abaririmbyi nkamwe muza mugakute karirimbo kamwe umwaka ugacuheramwo aca indi ndirimbo turabona nibaza yuko inyuma y'indirimbo nta minsi myinshi isigaye hari igikorwa deja kiri prêt kirateguye umwanya n'umwanya binkundiye nkakirekura ibikorwa birahari kandi byinshi cyane Daniella kugira iki gikorwa c'indirimbo kiboneke nibaza ko harimo inguvu za Sandinde w'Imana. Sandinde w'Imana ninde kuri wewe? Sandi ni mama wanje. Akuvyara cyane. Oya, ntamvyara w'amaraso umugabo ni mama wanje tu. Ndamufata nk'umuvyeyi wanje kuko niwe ariko arandera surtout niwe yamfashije muri iyi ndirimbo
uretse n'indirimbo gusa hari n'ibindi bikorwa vyinshi ariko aranshigikiramwo niyo mpamvu ndamwita mama ya kuvuga sandi kumva emotion canke kumva ibigumbagumba kubera iki ari ikintu umuntu ayibuka bivanye n'ibihe indirimbo yanje irabivuga neza ngo kera mu gushinga intahe navuga ivyo Imana yakoreye abandi ariko uyu munsi nshinga intahe ku vyo Imana yankoreye so iyo mvuze sandi ndambonamwo ibintu vyinshi kuko yankoreye ibintu ntari niteze sinari nzi ko tuzofa tunamenyanye mugabo Imana yarabikoze ngira niyo mpamvu kenshi ndamwiyumviriye emotion zifata mugabo ndi umuntu mukuru kamere yeah. Sandi na wewe ninde yarondeye uwundi ni Sandi yakurondeye avuga ati ndagufasha kubw'impano ufise canke niyo wavuze ati kubw'impano ufise reka ndondere Sandi Sandi twahuriye ku gikorwa kiraho ahantu nari sanzwe nkorera hama turayaga turaganira ndamubwira ati je mfise talent mugabo nta muntu ahari wo kunshigikira abagerageje kunshigikira bose nta numwe yashoboye kumfasha abagerageje ko gushigikira namwe mwashoboye kugufasha kandi baramaze kugushigikira ivyo numva bijanye donc hariho kugerageza nibisigura gukora umva baragomba kubikora mugabo ntibabikoze hari n'ababikoze mugabo batashikije ibyo bari bashaka gukora so Sandi rero acaza nk'inyishu kuri jewe nibiki bagusezeranije batagukoreye ni ibintu byinshi cyane kuko hari abanyemereye kunkorera indirimbo irya ndirimbo nakoze yari indirimbo igira gatatu ngiye muri studio siyo indirimbo ya mbere nagiye muri studio ya mbere hari umuntu yemeye kumfasha kugira ndayikore biranka bivanye n'uburyo bikwamira mu nzira ndakora iyindi undi nawe aramfasha naho nyine bikwamira mu nzira iya gatatu nayo nyine ndayikora irahera iheze haca hadundi umuntu ambwira ko amfasha gukora video kora yarimba yahezagiwe niyo ndirimbo video twayishutinze apeple umwaka wose tutaraheza video ndaraba mwayishutingiye video yakoze umwaka wose video twashutingiye nganye Bujumbura umwaka wose gushika niyumvira none image zizoba zimeze gute haraho nzoba mvyibushe haraho nzoba nonze ndavuga ati no reka basi ndayihoze nicare mu nyuma rero niho naja guhura na Sandi atarashitsa ku ndoto zanje abo bantu ni bande ntabwo nshaka kubavuga oya aho bari bubahwe vraiment kuko barashikanye donc hariho ikintu kimwe umudirector wanje yambwiye yarambwiye ikintu umuntu mpora ndaciyumvira ko yarambwiye ati mu buzima turahura n'abantu batatu umuntu wa mbere urashobora kuba ugiye nko kuri Gare du Nord atahuze uvuye mu kinama ugahura n'umuntu wa mbere agarukira akubwira ati ca kuri iri barabara uwo akaca agenda hakaca haza n'undi muntu akubwira mukajana ageze kw'isoko mu Kamenge akaca ahagarara akaguta akabwira ati bandanye mukaca muranire n'undi muntu agushikana hahandi kuri Gare du Nord ugiye so navuga ko rero Sandi ari we yaje kunshikana ku ndoto zanje nari nkeneye kubera rero ushimira cyane gusumba umwe yatanguye kuguhagurusa akagushikana mu Kamenge navuze ko nabo nyene ndabashimira kuko hari ico bakoze iyo batabikora kuko Sandi yafashije kuko yabonye mfise igikorwa kugira umuntu agufashe nuko ababona ico ukora kuko ndibuka ko na Mose igihe yaragomba kujabukana abisirayeli Imana yamubwiye ufise iki abwira Imana ati mfise inkoni rero nanje nari mfise inkoni abamfashije kuronka iyo nkoni Imana ibahezagire ndumva n'urugendo rutari rworoshe kuba waraciye mu gukora indirimbo zimwe zirasohoka izindi zikorwa umwaka ariko uyu munsi indirimbo ikaba yarakozwe igasohoka kandi iyo nibaza ko itatevye nk'izo zindi oya ntiyatevye vraiment byagenze neza cyane uretse ko intambamye ntizibura n'ikintu kiba kimeze neza mugabo ntibishobora kubura ariko sico kimwe vraiment wibaza ko haba habuze iki kuba ushobora kuba ufise impano ariko kugira uronke wa muntu agutwara muri studio akagukorera indirimbo bikaba ikibazo habuze iki wibaza ko haba habuze iki ku muntu afise inda canke wewe wibaza wabona haba habuze iki kugira uronke Sandi mu buzima ikintu cyose gikwereka ku mwanya wacu naragerageje guforsa biranka nkagerageza gusaba ubufasha hirya no hino bikanka mugabo acaragira mbere n'igihe mvuga ati je ndabihebye ibintu byo kuririmba sivyo wanje
ndabihevye mbo kumbure nicari igihe canje mu gihe rero gikwiriye mu ndirimbo yanje niyo mvuga ngo iyo mbimenya sinari kurira iyo mbimenya sinari kwicuza iyo mbimenya sinari kwirusha rero nanje menya ko Imana yari kumpuza na Sandi ndumva umengo nari kuba ndi pose kuko igihe ciza cari gihari mugabo ibi byose nibihe ikintu cose n'umwanya ni ukuvuga n'umuntu yoba afise impano nk'uko wari uyifise azokwicara arindira uwo mwanya no ntiyicara kuko nanje sinari nicaye naragerageje gupambana uko nshoboye meme sintashitse ariko muri uko gupambana nyene niho naronkeye inyishu sindababwiye ngo bicare oya kora kugira ngo n'abandi kuko umuntu agufasha bivanye naho agufatiye nashaka kugufashwa nyene uvuye mu itiro ngo ndaje kuririmba oya umuntu agufasha hari ico ufise Diva niwe yashoboye gukora amasanamu amashusho y'indirimbo yibuze ndase kuyibagira wamenye kunezereza nguma nibuka ko kunezereza koko ka wamenye niko nguma nibagira gato ariko ntaco bitwaye rive mufata nkande mwakoranye gute uyu munsi ninde kuri wewe Riva ndamufata nk'umuvyeyi nawe nyene kuko ngerageje kuraba uburyo yitanze muri video no kuri kwimana ntivyari byoroshe kuko haragezeho mvuga ati none ni jewe bariko barakorera ibi canke nuwundi donc Riva yarangwanye ko yarankoreye ibintu ntari niteze aramfasha aransapotinga tukaja gushutinga ahantu kure uraho imodoka twagenda tukagenda hiyo kure akemera arayigitora ko cabuze tukideplace n'abadeplacement n'abandi baririmbyi turi kumwe tukagenda ahantu kure ntako atagerageje Riva rero je ndamufata nk'umuvyeyi wanje niwe CEO wa Hidden Talent rero Imana ahari Imana imuhezagire cane imuhaze kuramba ndamusabira Imana imuhe kuramba kuko n'umuntu nasanze afise ingabire abandi bantu benshi badafise arafise ingabire yo gushigikira kugira ngo arakunda ikintu abonye ikintu mu muntu abonye ingabire mu muntu arakunda kuyishigikira yego ni Riva yagera afasha benshi muri filme no mu ndirimbo za gospel kuko niyo muntu twabonye atangura gukorera indirimbo kamikazi niyo muntu twabonye atanga kuri abantu benshi batandukanye amafilme wewe ariko uyu munsi tubona bantu ibikorwa byabo batakibikorera kwa Riva cyangwa batabikibikorana na Riva wewe ikiringo kingana gute cyo gukorana na Riva abarundi bavuze ngo amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho bo biravana erega hari igihe abantu bamenyera umuntu utaramenya agaciro k'umuntu uramumenyera bo arashobora guhindura mu director bivanye peut-être na vision yiwe mugabo jewe nka jewe kiretse anya nk'iki ndibaza ko ariyo guma ankorera niya vision wogira gatuma uhindura mu director ikigatuma uvuga ati ndahinduye Riva ngiye kwa naka nkava kuri Riva yindi vraiment ngira byoshika ari nkundi umuntu ashatse kunsapotinga kuko Sandi ego aramfasha muri rebo ya Let the Star Shine harashobora kuza n'undi muntu ansapotinga nta mipaka ihari donc wowe uvuye kwa Sandi habonetse ubundi no sinoba mvuyeyo donc nimba ndi kwa Sandi muri Let the Star Shine uwundi muntu wese arafise uburenganzira bwo kunsapotinga kuko Sandi no muvyeyi kandi umuvyeyi ntarera wenyene arakenera ubufasha kubana biwe so mugihe rero kwera Let the Star Shine ni label yagutse cane izoba irimwe abaririmbyi batandukanye benshi bisigura ngo ntazodufasha twese ngo adushobore kubera harakenega uburyo ntago yo bishobora wenyene rero n'abandi bantu mungana gute Let the Star Shine iragutse cane iri muri Hidden Talent muri Hidden Talent hariho ni maison hariho na talent show aho abanyempano bagenda kugaragariza impano zabo iragutse cane niyo mpamvu n'abanyempano abantu bafise impano aho bari barashobora kugenda muri Hidden Talent bakabafasha bagaca muri talent show kugira ngo bashobore kugira n'amahirwe yo kwinjira muri Let the Star Shine ni mu gihe usanga n'abajya abantu batanguranye nawe bavuga nk'ibyo uri kuvuga ubu nyene ariko mu nyuma y'umwaka mu myaka ibiri urumva ubu ko batakiri kumwe batagikorana nawe n'andi ma video tubona bakora bayakorera ku bandi ba director bigenda gute kugira umuntu agitangura abe yumva ko ari kumwe n'umuntu ariko badaya sange byahindutse ntibakiri kumwe erega kino gihe abantu benshi twarabaye ntashima
umuntu agufashije rimwe akagufasha kandi ucume ngo nta gaciro afise, ugasanga washaka ugasanga mbere ubaza ko abakoreye kwa Riva bagaca bagenda ahandi, ubaza ko aho handi ariyo bakora neza gusumba kwa Riva, sindavyibaza. Mugabo abantu turi ntashima, ni kwa kundi kudashima. Yes, nibaza ko bigoye gusa. Riva ni umuntu yakoze indirimbo nyinshi za gospel, akora n'amafilime menshi n'amatimu menshi tubona muri filime yaje ava kuri Riva. Niyo mpamvu rero ndiko ndakubaza iyo mbonye umuntu mushasha, kandi ndamushimire cyane kuba ataraba desi cyangwa ataracika intege, kuba hari abantu bakoranye yafashije, yatanguye yigishije filime, bakora indirimbo, ariko uyu munsi batagikorana nawe. Niyo mpamvu mbonye umuntu mushasha nyene tu azanye mba ngomba kumubaza kugira nawe numve kejo canke ryayeje batazoba batakiri kumwe. Hari ikintu Riva nyene akunda kuvuga, nuko uwo mugani ndibaga ingene yawuciye, ngo sinzi ko yavuze imfuvyi y'ikigaba, sinzi essence yabivuzemwo, ngo ibuza abandi kubaho. Abantu nivyo hariho abo yafashije benshi mugabo batashobora guha agaciro ivyo yabafashijemwo, ariko ni wa muntu afise umutima wo gufasha, ntananigwa, nobivuga gute, ntacika intege. Iyo yihaye ihangiro ryo gufasha umuntu ntacika intege, kiretse wewe nyene wase, kuko aragerageza kurera n'umuvyeyi w'abantu benshi. Riva yo sinzi novuga byinshi, novuga ngo ndamubwira mugabo ibikorwa biravuga. Ndakwibutsa ko ushaka kuja kuri YouTube ya Daniella Koze ukaraba indirimbo ndetse kwibagira wamenye kunezereza. Ni indirimbo imeze neza cyane, ifise amasanamu ameze neza, ifise ijwi rimeze neza cyane. Je ndamaze kuyibona kabisa nk'iciro nkazingahe. Nawe ndagutumira kugenda no muri link ngaho muri comment, uraza kubona link yayo ku buryo ushaka kwinjira ugacira direct bitagoranye. Daniella, nanumvise ariko widogera aba journaliste cyane gose. Narabidogeye cyane. Wabidogera iki? Baguhoye iki canke wewe bahora iki? Aba journaliste bacu bo mu Burundi ndabakunda cyane, ariko inyifato yabirambabaza gose. Niba abantu sinzi barakunda ivy'abandi kuruta gukunda ivy'iwacu, ugasanga je kuko nararondeye aba journaliste benshi bamfashe kugira promo y'indirimbo bayivuze, canke bamfashe ama interview kugira ngo ishike kure, benshi ngabandikira bakayisoma message, nkabona ko yasomye message mugabo ntanyishure. Abandi nabo bagasaba amafaranga, mugabo nkaca mbabazwa n'ukuni iyo haje nk'umushitsi umuririmbyi wo mu bindi bihugu aje mu Burundi, ingene amakamera azari menshi, nta na merci aza kukubwira, mugabo wa mwana w'igihugu dore ko urateza igihugu cawe imbere, mugabo ugasanga dukunda ivy'abandi bo hanze. Muze dukunda ibintu by'iwacu ngaha mu Burundi, kuko barya bafise ababo babitaho. Izi support zacu ntibazikeneye, nta nubwo bazishaka, kuko ivyo birabahagije. Nimuze dukunda igihugu cacu, dushigikirane abanyempano. Je sinzi ingwara yaroza aba journaliste, sinzi kuko narabaye mu journaliste, mugabo ndibuka ko mugihe nakoze igihe cyose nakoze. Wakoze he? Narakoze kuri No Repentance Never TV, ariko ikiganiro je nakora nta ndirimbo nimwe y'inyamahanga nigera nshiramo, nashiramo indirimbo ndundi gusa. Barashobora gusaba indirimbo, guduha indirimbo yanaka, kumva basabye mu Rwanda, kumva basabye muri Tanzania, nkavuga no mumenyere gusaba indirimbo zo ngaha mu gihugu cacu. Sinzi rero aba journaliste bino ko ivy'ahandi ari byo biryoshe gusumba ivy'iwacu ngaha mu Burundi, sinzi. Nico kintu tweko dukorana n'umuntu ikiganiro ryarambwira ati yamara ikintu kibuze Simon, habuze patriotisme. Wibaza rero abarundi ko bakwiye kumva ku kantu ka patriotisme ko kugira bashobore gukunda ivy'iwabo no kumviriza ivy'iwabo no kuraba ivy'iwabo. Patriotisme ntayihari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico kogwa rero iboneka, ico kogwa ni ugukunda gusa ibikorwa vyacu. Urabona ndakubwire, ikintu cawe utagikunda nta wundi muntu ashobora kugikunda. Udakunze igihugu cawe nta munyamahanga azogukundira igihugu cawe, bazoguma bakigaye. Ugasanga uri muri babandi baguma bavuga nabi igihugu c'u Burundi, uri muri babandi bavuga nabi indongozi. Ariko nibaza tugakunda igihugu cacu, icambere no gukunda. Tumaze gukunda, genda urabe mu bindi bihugu, umuririmbyi akoze igikorwa akagikora akagisora, si n'umuririmbyi gusa, umuntu w'impano wari we wese akoze ikintu kikaja ku rubuga,
baja kugihurumbira vuba vuba kugira ngo bakirabe bagikurikirane. Mesinzi mu Burundi haracakenewe urukundo, gukunda ivy'iwacu, tube abapatriote. Uriko uraraba mu bihugu bibanyi ndavuga u Rwanda na Tanzania nivyo tubona hafi. Umuririmbyi wa gospel n'ahaba mushasha arakora indirimbo ikakwiza nka 1 million mu kwezi. Ariko ni mu Burundi usanga bigoye ko tuzobona umuririmbyi ya views zakwiye 100,000 no mu mezi 5. Arose 100,000 mu mezi 5 mumva toba yatovye. Aha mu Burundi utari umuntu wamenyekanye babandi tuzi nyine babandi bari imbere, ariko umuntu asanzwe, umuntu akiri hasi aronse ka nyinshi mu kwezi usanga ari 1, 2, aho rero aba yakubise imitwe, aba yishe, aba yatovye. Mugabo mu bindi bihugu ugenda urabe muri 2 jours usanga bafise amaviews menshi ateye ubwoba. Je sinzi Nahoze ndabarya abana bo mu Rwanda Dorcas na Vestine uburyo baduze views ziraba nyinshi baramenyekana bageze kure, mu gihe hari abaririmbyi ba gospel cyane cyane bakora kandi no kubasumbya banashaka usanga babigoye menga ari ahantu batarenga. Wibaza kagahaze muri gospel ndundi kari he? nta rukundo ruhari, ntidukundana, nta rukundo dufise mu Burundi. Donc jewe nimba nifuza gutera imbere, nshaka gutera imbere jewe jenyene, nta wundi muntu yotera imbere. Urumva dushira inda zacu imbere niko no bivuga. Ntitwifuza gufatana mu mugongo, dufatane mu nda, dufatane amaboko ngo dukore. Abazungu bavuze ngo union fait la force. Rero ubumwe budahari, atarukundo ruhari, nukuri kw'Imana ntaho turiko turaja. Dushake tukora iki mu gihe atarukundo dufise mu Burundi? Turacari hasi, baracadusumba. Gusa nabarimvyi bose tumaze gukorana babaza akavuga ngo nta rukundo dufise. Mubu tumaze kubaza ico kibazo, ninde rero adafise urwo rukundo? Kuko bose bavuga uko, nta numwe arambwira ati je kabisa ndankana canke je ndankana aka. Bose bakubwira uko, mu gihe bo nyene bavyikurako ngo nta rukundo, ariko badashaka kuvuga ati naka niwe yankana, bizoherera he? Oya, abantu bafise urukundo turahari. Turahari, si twese turi babi. Gusa mu Burundi nukuri nta rukundo ruhari, je ndabivuze, nta rukundo ruhari. Kuko je ngerageje kuraba nka link abantu nayirungikiye, narinzi basi barashaka kumfasha bayishire meme no kuri statut n'abagenzi banje. Hari abo ntabonye bamposting kandi naco vyantwe mugana navyo ati ndabitahura n'abarundi. Ibyo n'ahandi bikorerwa atari mu Burundi. Kandi urumva gusa indimi yanyu ifise 3,000 views menga nimba ntihenze, ariko kabisa izo views ninke ku bagenzi ufise n'abagenzi dufise n'abagenzi bawe abo bafise, yategezwa hasi kubiri nko muri 10,000 basi. Byari gushoboka no kuri 10,000 bakarenga. Meme 50,000 birashoboka, pourquoi pas? Birashoboka mugabo nta rukundo. Ninde yomfasha, ninde yonkunda? Aba journaliste bonyene aribo bantu batuma donc ni nk'ama micro yacu. Aba journaliste nibo batuvugira gushika kure, niba ariko baradufasha. Mugenzi wanje niba azomfasha umu journaliste atamfashije biracagoranye. Aba journaliste batagufashije canke bagusavye amafaranga ni bandi? Oya, sino bavugira ngaha kuri micro ko je simaramazanya kuri si. Numva ko akwiye kuvuga ukuri kugira ze turavuga ati nakakora uko kugira tumumenye yikebuke. Bariyizi bonyene, bariyizi kandi nibabandanya bakora uko it's okay. Mugabo ifoke dukora nk'abantu bafise ubwenge. Kuko ndababazwa ingene usanga bavuze indirimbo, dufate nko ugiye kuri radio ukumviriza indirimbo ziriko ziravuga 20% n'iz'abarundi, 80% n'inyamahanga. Ukacuraba mbega muri ivyo bihugu vy'abandi iwacu barazivuza, nta na rimwe bavuze iwacu. Twe turisemba mu bindi bihugu, sinzi impamvu. Gusa nibaza ko wakoze vya bintu twavuga Louange adoration. Oya si nibaza ko oya warabikoze byarashitse uraja muri groupe igira adoration nko kuri église. Sanzwe ndo muririmbyi muri église bien sûr. Kubera rero no muri église bishika ukumva bakubisemo indirimbo yo mu Rwanda, muri Tanzania, mpora numva niringara ibintu ntumva wayire ntumva ko kakabazo yangorana iri heshi gushike naho muri église ashaka kuririmbira ingara ibintu tumva. Urazi ndakubwira ikintu kimwe, mazi imisi mfise ifuhe ngiye muri église kanaka nkumva batangwe kuririmba indirimbo zo mu Rwanda, nukuri ko Imana simpeza gigwa.
mwumva ugasanga repertoire y'indirimbo 10 indirimbo zibiri ni za Dudu imwe ya Dudu indi ya Polineri canke nta nizirimwe ugasanga ni babandi bahari abandi bahari bya bigu vya hari imve none mu Burundi nta ndirimbo zihari turafise baririmbyi baririmba neza turafise ba masezerano turafise ba Apolineri Dudu turafise n'abandi benshi baririmba indirimbo ziryoshe kandi bade barahari mugabo ugasanga bariko barisemba ku ndirimbo z'abandi zo mu Rwanda none nizo zifise amafuta yonyene je ndafuha vraiment ni nkuko iyo muri eglise bishitse nka ari je mfise repertoire si kenshi mvanga kenshi ndirimba indundi kuko ariko wumva gaki uravanga mvuze si kenshi ariko gaki uravanga bon biravana mugabo sindabikunda nimba kubera iki nako gake katubaho nyene kavuga ati ni indirimbo ndundi samples cene na nef nibaza ko ivyo nabikora kare ntaratahura ubu nukuri ndafura kujya kuntu usanga umukobwa afuhira sheri wiwe ndafuhira abantu usanga ariko badaha agaciro ibintu vyo mu Burundi ndafuha ngiye muri eglise nkumva batanguye kuririmba za ndirimbo z'abanyarwanda z'abatanza si bibi kuziririmba kuko nivyo zirafasha imitima mugabo si ngombwa tuziririmbe misi yose turafise z'abarundi baririmba neza wibaza rako bizoca he twigishe gwa rukundo twigishe ya patriotisme ikenewe kugira ibikorwa ndundi mpano ndundi igihugu c'u Burundi bikorerwa mu Burundi bimenyekana ico kogwa kuri mwebwe baririmbyi kuri twebwe ba journaliste kubarorera izindirimbo za kuko nabarorera barafisemo uruhara canke muri leta uruhara kuri abo bantu kuri iyo bantu bose mvuze kugira twinjire muri patriotisme vy'ukuri ndakubwira ikintu kimwe ntako batariko barakora Apolineri aheruka gutegura conference y'abaririmbyi benshi twaragerageje kwiga kwanza ni naho bagiye kongereza ku bintu nari naramaze kwiga ko baratwigisha gukunda ibintu vyacu kuririmba mu rurimi rw'ikirundi ugasanga nk'umuririmbyi ariko aririmba indirimbo irimwe igiswahili irimwe igifaransa irimwe icongereza irimwe iringara ugasanga ni mélange y'ibintu yagize biri different mugabo dukunda igihugu cacu batwigishije guhimbaza mu rurimi kavukire bisigura ngo turakunda ururimi rwacu jewe kuba ndi umurundi ndi proud kuba umurundi kazi kuko iyo usanga abantu bavuga ngo nifuza kuzoba mu mahanga nzoge ego turashaka kujayo mugabo sikubayo je muri abo sindimo aho kubwiye ati je ndi Canada ndaguhamagaye busa ndiyo guhamagara ati ngo ngaha ntiwoze ntugenda uvuze ikintu Canada nico gihugu ca mbere nkunda uhavuye Burundi yakurikira Canada mu bingo nkunda ariko sinshobora kuja kubayo ndifuza kuzojayo ndahabone only kuhabona hama nigarukire mu gihugu canje Jackie nakubwiye twavuze ati ibyo kugwa kuri irya migwine nakubwiye kugira twinjire muri patriotisme by'ukuri Bere kuri ba journaliste basi nibo numvise widogera cyane ico kogwa icambere mu gihe tudakunda ibintu vyacu nta turiko turashika icambere imuze dukunda igihugu cacu dushigikirane ega ivyo birumvikana umva kuvuga ku kana ngo dukunda ivyacu dukunda igihugu dukunda ibikorerwa mu ico mengana kintu gisanzwe ico kogwa rero nk'ubu nyene kuvuga ati nk'ubu wo uvuga ati je ndumva ko ico kintu nkwiye guhindura nkejo nyine agatangura ico kogwa kugira change imiboneke Apana kuvuga ngo dukunda ivyo byo turavyumva kandi baravyumva kandi barumva ko dukwiye kubikunda ico kugwa rero nico nyene ndiko ndavuga mu gukunda ni nabankunda igihugu canje ndi umujournaliste ndi kuri radio sinja kuvuza bande nabande batari mu Burundi mugenzi ko hariho abandi baririmbye ngaha mu Burundi bahari bafise indirimbo kandi ziryoshe cyane abajournaliste ni muhindure uburyo muri ko muravuza indirimbo ugasanga utwaye nk'indirimbo kuri radio bagusabye amahera waratanze dépense waradepanshije kugira ngo ukore indirimbo uja muri studio ukora video mugabo wewe waciye bagusaba yandi mafaranga kugira bayivuze kandi bariko bariteza imbere kuri radio yabo canke televiziyo yabo ahubwo bari no kuyaguha nibo bari bakwiye kuyagwa kuko ubahaye ikintu batari bafise baza gucisha ko batari bafise mugabo gasanga bariko baratwara indirimbo nyama birambabaza jewe wapi gusa ikintu cyo kugwa nuko bakunda ibikorwa nk'abajournaliste bakunda indirimbo ndundi bazi promoting ibintu byo mu Burundi jewe ndabivuga bashaka baranyanka canke bankunde nta kundi kuko kuri kurababaza ndabizi ariko abanyabwenge barantahura dukunda ivy'igihugu cacu kugira gitere imbere hama promotinga umurundi mugenzi wawe uri umujournaliste okay ku artiste ba gospel bagenzi bawe
abaririmbyi nabo bagenzi banje nabo nk'aba leader cane repertoire tegura repertoire ndundi indirimbo turafise abaririmbyi ngaha hari igihe mpora nicara hasi nkiyumvira abaririmbyi dufise ngaha mu Burundi turafise Dudu turafise Apollinaire turafise n'abandi benshi ntoshobora kuvuga bajya ntibari ngaha avuga bari ngaha turafise Basriroy n'umunyengoti turafise Eden Banga turafise ba Christian turafise Gogo Gloria na hatabona nawe nyine arahimbaza Imana turafise ni benshi novuga kandi bazi kuririmba ba Destin bose n'abaririmbyi barimba neza ba Eden Banga bose bararirimba mugabo gasanga repertoire zabo ntazirimwe biragoye kubarorera filme kubarorera za ndirimbo canke abazumviriza nico nyene navuze dukunda ivyacu je ngiye nicaye kuri televiziyo nkaraba bashitangwe gushama indirimbo zitari izindundi kubona baguruka ngenda kuko ivyo nshaka nta bihari zige televiziyo zihari kugira ngo zituvugire mbere no mu makungu batumenye mugabo tukaca tuvuza ivy'abandi abarorerezi abantu dukunda gukurikirana indirimbo ndimwe mu barorerezi muze dukurikirana ivy'iwacu tubiha agaciro murabe ko mu mwaka umwe gusa igihugu c'u Burundi kizateye imbere nta ruhara rwa leta muri ico kintu ca patriotisme yo kuba twokumviriza tugakunda indi by'iwacu tukaraba ivy'iwacu baragerageza kutwigisha n'ukuri baragerageza kutwigisha n'umukuru w'igihugu yaravuze ngo turi kumwe twese byose birashoboka none gashaho umugeni ariko ndakunda ivy'iwacu twoba kumwe ntibishoboka bisaba ko dukundana hama tube hamwe ntidushobora kwankana hama ngo tube hamwe bisaba ko dukundana tukaba hamwe tukitaho ivy'iwacu tukabiha agaciro Daniella ni muri gospel bigoye tugiye muri za ndirimbo twakwitwa profane canke izi ndirimbo zisanzwe ushiye kuraba urashaka gutura nk'abaririmbyi wovuga nka batanu ba mbere nk'ubu kavuga nibaza yuko naho uri muri domaine ya gospel n'umuziki urawumva basi usanzwe ushaka ubutawumva basi ukahumva urenganye nizire yuko wumva Satbi Fizo Roriro Masterland Bface Wizi Designer umva ko muri za ndirimbo zisanzwe hari batanu urabatura binyaruse ariko nk'ubu nyene no cenda kuvuga muri gospel barimvye batanu banyaruka nkuko navuze bagimenga vyo gorana why nibaza yuko nga mu Burundi umbwiye batanu je no batora twagiye hariho Dudu hariho shaka uvuge baba ngaha kuko naje yabona avuze baba ngaha hariho Apollinaire ntaba ngaha mu Burundi ngaba hanze ntaco wa mbere Apollinaire turafise Eden Banga turafise Destin turafise umva kuri ndako je sinaciye ko nakubwite no baransoba ku mazina ni benshi novuga bajaja Janine ba Janvier Mayiceke bose barahari baririmba kandi neza ba Jennifer barahari ariko urumva uri kubavuga biratandukanye no kuvuga ba Fizo bafize umenga biranyaruka cyane ariko ndanga umenga urinda guca kure cyangwa ukamuvuga ugasanga wumubwiye ntamuzi ivyo nivyo bihari muri gospel en fait hariho secular hariho gospel ni ibintu bibiri bitandukanye gospel yacu nta bumwe ruhari ariko ugende muri secular baradusumvye ubumwe gospel yacu iracari mugasha mutibesha muhimbaza Imana mutarimwe akantu mwebwe iyo niyo ngorane yishe abarundi donc benshi turi njyaje niko ari muri bya gospel bwati je kabisa gospel narabihevye kuko nasanze abarundi baragoye kuko beshi bufanye ya gospel ubasanga mu bitaramo vya ba Diamond iyo bajino muri ya muziki isanzwe biragoye kusanga ko gutandukanya ivyo bintu bibiri biragoye mugabo numvice atacu no kivuga ko gusa Jange ni kwa kudakizwa nyine uvuge ati je ndakijijwe negamiye muri gospel nyene ubuje muri gospel shikeyo cyavuge ndi muri sekira nyine uje muri sekira ushikeyo Erega nta ukorera abami babiri iyo catabuka imigere ibiri ntitereka abashinwa nibo bagerageje kubigira mugabo urabona ko abayagiye mu kirere mugabo ari ngaha sinashaka gutera imigere ibiri ngo itereke uratabuka hitamwe inzira imwe gusa nimba ari sekira gumamwo komera nimba ari gospel naho nyine komeza ugumye
hitamo kumosha canke uhitemo gusuka mugani wa Bface. Gusa umva ko nakwaje abaririmbyi batanu ba gospel banyaruka biratiba kuvuga ariko nk'ubu no kubaza bo mu Rwanda umenga vyonyaruka cane. nico catwisherega nitumenyana kora dukundana igituma tutamenyana nuko tutitana ibikorwa byacu ya bikorwa byacu tuvyitaho indirimbo ishasha ya Daniella isohotse utegezwe kuba wayimenye utegezwe ko umuti Daniella ninde mugabo nituzinanye kubera iki nitwitaho iby'iwacu niyo ngorane. Yes, nibaza yuko muvyumva ka mu bariko barabatera we umviriza ikiganiro buraba ikiganiro umviriza indirimbo za gospel. Yes. Sabasi yarateguye ikintu bitwa itara ry'umuririmbyi. Nari nzi ko kijya kintu nza kugisanga mu babaririmbyi bose ba gospel bo mu Burundi. Ariko naje gusanga hariho abarimwo n'abatarimwo. Wewe kuba utabayemwo vyagenze gute habuze? Canke ni wari bwabo umuririmbyi akavuga ati nta gikorwa ndashira hanze? Bo icambere nuko sinari narose information zikwiye. Nabimenye trop tard. Donc nibaza ko jewe impamvu ntashoboye kujayo niyo mpamvu ariko kandi muri gospel canke bijya by'abaririmbyi bashobora kuja hamwe hari ukuntu mengo barakumirana hari ukuntu mengo Daniella kubera duze vuba aje vuba nadukwiye kutujamwo donc hariho ibintu by'imigwi naco nyene nibaza ko ari yo mpamvu. Niruza muhando nyene ari muri iyo concert itara ry'umuririmbyi je niho narindi yavuze ati jewe ndashaka ndababaze mwagize ingorane yahe twe twamenye umuziki kubera bivuye mu Burundi. Abarundi bahungiye muri Tanzania nibo babazanye umuziki muri Tanzania twaririmbye kubera abarundi vyagenze gute turabacako vyagenze gute mushitsi cya kibazo vyankiye ingorane yabaye ni yahe nibaza ko yanabahamagaye imbere avuga ati kabisa dusenge ibi bintu bihinduke. Wewe nka Daniella rero uruhara rwawe muri changement y'ico kintu n'uruhu ikintu nozana guhindura muri gospel kugira ngo bikunde icambere nugu ukiyanka wawe bw'iwawe ugashira imbere mugenzi wawe nimba jewe nshize imbere mugenzi wanje nawe hariho umugenzi wanje ari nyuma azobona ko nashigikiye uwundi nanje ashigikira nawe hariho uwundi azobona ko yamushigikiye nawe amushigikira ni chaîne alimentaire atari uko ni ikintu aho byankiye ni gushigikirana niho hantu guma mvuga nkomeza kandi hanambabaza nitwashigikirana je nkumva ko nkunze vya mugenzi wanje azotegezwa kundi ivy'iwanje. Yes, nibaza yuko gospel ibintu nk'ivyo kabisa urukundo gushigikirana nico kintu cyari gikenewe ariko biragoye ariko nibaza yuko ni changement de mentalité yose ikenewe kugira byose bishoboke. Daniella uri kuraraba gospel umva ko hakwiye changement n'ivyo. Yes, hakwiye ko tubona changement kugira iterambere riboneke. Gusa rero kandi ni gospel bigoye ko aboneka ama concert menshi ya gospel nkuko tubona andi ma concert yo muri Sikira. Osha usubiramo ikibazo. Ni kubera iki bigoye ko aboneka concert nyinshi za gospel nkuko tubona concert z'abaririmbyi baririmba za ndirimbo zimwe twokwitwa arabakunda kwanga indirimbo z'isi ariko nibaza ko atandirimbo z'isi ziba nuko atandirimbo z'Imana zibaho. Baririmba za ndirimbo za profane concert iboni nyinshi par rapport ya mwebwe murimba gospel. Iba impamvu nuko gospel irakenye kugira ngo ushobore organiza concert isaba uburyo kandi ugerageje kuraba concert yo mu Burundi nibarihisha ariko muri secular baragira concert bakarihisha aremera gafuma gideni kuko abazi ko hariho amafaranga azoronka arabikora kwera amafaranga ategerezwa kwinjira ariko muri gospel tegura concert wihendura ihisha batangura kuvuga mutanguye kugurisha ijambo ry'Imana batangura kuvuga amajambo menshi orke bakibagira ko nawe muri iyo concert ukurakora bizogudepensa utafise eglise ushobora gukoreramwo bizogusaba gukotesha salle bizogusaba kurihira abamizisiya bizogusaba kurihira abaririmbyi bazoza muri iyo concert ni ibintu byinshi umva gospel yacira cakenye irakenye kandi nitubitahura nkuko genda bitahura canke niturabitahura co kimwe kumva ko concert yo kurihisha batashobora kuza mugabo genda muri sekira na wa mukirisu aragenda muri concert muri sekira akariha
mugabo mubwiye kurira muri gospel akareka kubera iki none Bible tuzigura si jambo ry'Imana sinzi rero nuko bimeze. Ni Bifesi yavuze ati no mukombozi yavuze ati umuziki w'u Burundi wishwe no kugwanira amazina ati no umushoferi mwiza gute mwibarabara ribi. Daniella ntari kagwanira izina ugwanira iki muri gospel? Ikintu ndiko ndagwanira muri gospel ndifuza kubona ko gospel iriko iratera imbere. Jewe sindiko ndagwanira izina nta n'izina novuga no bande jewe naco nkwiye ariko ikintu izina noshaka ko ryandikisha mu ijuru honyene ijuru ry'abari inyemera ivyo birakwiye nabo ngabo mu isi batonyemera. Hariho groupe na creye yo guteza imbere igihugu cacu iracarimwe abantu bakiya mugabo abo turi kumwe bariko barabitahura turiko turiga uburyo dushobora kwiga gukunda ibintu by'iwacu ngaha mu gihugu cacu. Hariho n'abatabitahura uzibona kise group mugana abandi bakabitahura. Daniella numva rumuririmbyi umva ko usanzwe uririmba indirimbo zitandukanye zimwe gwawe n'izindi zisanzwe na uri mwaririmbye zimwe z'abandi gusa ubu nuko wabihebye. Dushaka kandi uducishize kandi karirimbo muri za zindi zahomba canke izindi zishasha ariko nyene ubanze uducangamushe gato. Oya no kuri sino shaka uri indirimbo narasohora. Zimwe rero wasohoye basi zitashoboye kuboneka. Zigana nzodisubiramo sinazihebye iyindi basi yindi ariyo yose ariko twumve ko waririmbye. Ndashaka kuririmba indirimbo ya Sandi. Waramezagiye niwanyibagiye ibyo wambikiye wangwirije kabiri reka mbyine nitere hejuru nkuririmbire. Defu yawe utuntu twawe twose uradusonde ku tuntu duto utarayibona cagenda kuri cano ya Sandi Nduwimana kugira ngo ayibonere kubera jewe sinaje ngakubaririmbira. Niwaje kuririmba none naririmbye mugabo ushaka kuririmba yose igituma itaguba baca bagenda kuri YouTube channel bakaca bayikurikirana neza kuko ngaha naririmbye dejo nako nanarushe bimeze nabi mugabo ugiye kuraba na video usanga ari good. Daniella tugushimire cyane nizere ko muri BUJA TODAY TV nundi musi tuzogukenera tuganire tukubaza iterambere rigeze twizere kuzoduha umwanya. Yo cyane gose nduza ndiruka. Hari ikintu nari kukubaza ntakubajije kugira utere kukivuga. Hari nk'akantu mu ushaka kuvuga ati je yambaza iki kintu nari kukivuga cyane nari kwishura ikiniki ushutera kukivuga kugira abakozi bawe n'abakozi ba BUJA TODAY TV bacumve. Antukani baza ko wagerageje kumbaza neza uretse gusa ko watumye nzogiranira bifu n'abajournaliste benshi kandi abajournaliste baramaze imisi babimbaza rero n'abandi twakoranye baguma bambaza ivyo bintu sinzi ko ariko babonye ko jiwe bimbabaza mugabo abajournaliste muhari nukuri je ndabakunda cane pe ndabakunda abaririmbyi bo mu Burundi ndabakunda niyo mpamvu nifuza ko dutera imbere ntimumbone nabi oya ndabakunda niyo mpamvu dushaka guteza imbere igihugu cacu ndi mu bantu nifuza ko igihugu cacu nobona cateye imbere cane cane muri gospel nta kibazo numva mfise kindi. Hari ikintu naje wifuza kumbaza cerekeye nyene jewe canke aka kazi? Reka ndakubaze nti bya journalisme uri kubikora kugira ngo biguhiyahe intumbero bifashe iki igihugu? Jewe vision ni kugira impano ndundi zishobore kwigaragaza canke nshobore kuzishira habona canke bamwe babuze aho bavugira canke babuze interview canke babuze ikiganiro shobore kukibaha kugira na ya patriotisme ishobore gusasagara canke ishobore kwinjira mu kuko naje gusanga ikintu abarundi barakeneye ikintu bitwa sensibilisation y'ibintu kanaka. Je rero maze kubona yuko bigoye nta hantu nzovugira naravuze ati je ndafise aho nzovugira bizoba vyoroshe ko nk'ubu hari umuntu ariko araturaba yumvise akamuha bateye yumvise amarira yawe yumvise gutakamba kwawe niyo vision ni kwerekana impano iterambere ry'igihugu guha bamwe babuza bavugira aronka bavugira no kwigisha patriotisme ni rwo rugamba ndiko mwino misi. Urakoze cyane wishyuye neza.
Ndagushimire cyane ndabibutsa kuja kuri channel ya Daniella Koze sicyo sinaje ryangoye kabisa je nza ndivuga irakoze nta kibazo muga ni Daniella Koze riroroshe gose gusumba Daniella irakoze ricare barirerire Daniella Koze je nzi ko utari umurundi kazi nkiva ako kantu ka Koze gati usanga utari umurundi kazi oya Koze kwanza ryandikwa mu kirundi ni K O na Z na O na E plutôt watubwiye ko indi ndirimbo iri hafi nizere ko nyuma y'amezi atarenga nk'atatu zo waduhaye indi ndirimba amezi atatu nawe uzoba untwaye kure ni abiri ni menshi Daniella merci beaucoup Imana iguhezagire ugire imigisha kandi ndakwifurije gutera imbere urakoze cyane nawe ndakwifurije gutera imbere no guteza imbere igihugu cacu amina